Abarundi baba mu mahanga batinya kuza gukorera imirimo yabo mu gihugu bahamagarirwa kwishikira ku kivi kugira bibonere uko ibintu vyifashe. Sonia Ines Niyubahwe avugira ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu akaba amenyesha ko abarundi baba mu makungu boroherezwa mu bijanye no kuriha amakori mu gihe bazanye imitahe yabo mu Burundi. Abarundi baba mu makungu bagitinya kuza gukora mu gihugu cy'u Burundi kubera imvo zitandukanye. Nibaza yuko nyine ari bwa bwoba buva ngira ngo kutabaza canke kudahanuza canke kutamenya ibiba biriko birabera mu gihugu naho ibintu biba bigeze. Kuko nk'ubu unya uko igihugu cy'u Burundi kimeze biragaragara ko ari igihe ciza cane cyo kuza gukorera mu gihugu cy'u Burundi. Turavye tugerageje kuraba ku mpande zose duhere ku mutekano n'amahoro. Murabona neza ko igihugu cy'u Burundi gitsimbatayemwe umutekano, gitsimbatayemwe amahoro. Abantu bose barishira bakizana, uravye buraruko ukaja iburengero, uraje buraruko ukaja ibumanuko, wavye buseruko ukaja iburengero, ukaja hagati mu gihugu nta bwoba, umutekano urahari ari mu gitondo canke ku mugoroba. Ico rero ni ikintu categezwe kubanza gutuma abarundi bashira mu mutima mu nda bagaheza bakaza gukorera imigambi yabo mu gihugu cy'u Burundi. Ikindi nuko abarundi b'amakungu ngira ntavyo bamenye, hariho ukoroherezwa kwashizweho kugira ngo abarundi b'amakungu bashobore kuza byoroshe kugira imigambi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Muri ivyo harimwo koroherezwa mu bijanye no gutanga amakori. Abarundi b'amakungu turafise hariho ingingo zafashwe zo ku bijanye n'amakori kugira ngo bashobore koroherezwa, maze umuntu wese aje kugira umugambi mu gihugu cy'u Burundi asange bimworoheye atantambamye. Rero aho twagira tugira ko nakamo tubahamagarira n'abatarabimenya bamenye ko ivyerekeye amakori byorohejwe cyane, hari ingingo zafashwe zituma boroherezwa mu by'amakori, bace bahaboneraho n'akaryo ko kuza babibwire mbere n'abatari babizi nabo nyene babwe ku gihe cyo kuza gukora imigambi mu gihugu cy'u Burundi ari uno munsi sejo nuno munsi bazi bakora imigambi. Sonia Ines Niyubahwe akaba kandi yongeye kumenyesha ko hari abarundi baba mu makungu bamaze kubimboneza mu kubaka ibitaro n'amashure mu gihugu cy'u Burundi. Hari abarundi bamaze gutera intambwe yo gushira mu ngiro umugambi w'iterambere w'igihugu. Hariho nk'abarundi bamaze kubaka ibitaro, nabahaye akarorero k'ibitaro vy'Ikigutu. Muhava mumbaza muti none ko uwo mugambi watanguye mu 2018 mushatse kuvuga yuko abarundi bijya bitaro byubatswe mu 2018 uko biri kose bivanye naho byubakiwe. Murabona yuko hari abarundi bafise umutima wo gukora imigambi y'iterambere mu gihugu cabibarutse. Hariho n'abandi barundi bashoboye kubaka inyubakwa z'amasomero, amashure, ni amaja ku w'interekwa ahanyene urukuraduga hariya ku w'interekwa. Hari abarundi bashoboye kubaka amashure kugira ngo abanyeshuri bashobore kwigiramwo. Iyo ni mu migambi abarundi baba mu makungu bakora kugira ngo bashire mu ngiro umugambi w'igihugu w'iterambere. Ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bukaba bwarateguye ko buri mwaka haba indwi yahariwe abarundi baba mu makungu, hakaba kandi n'ibikorwa byo kwegeranya abarundi iyo basanzwe baba. Ibi bigakorwa n'ababa barongoye ubuserukizi bw'u Burundi mu bihugu byo hanze.